No, sinzi yuko wowe umaze kuciyumvira. Abantu benshi maze kumva bavuga ngo barasenga ariko Imana ntiyishura amasengesho yabo. Havuga ngo Imana ntiyumva gusenga kwawe. Kuba Imana itishuye ibyo wasengeye bivuze yuko Imana itumva gusenga kwawe. Imana n'umuvyeyi kandi umuvyeyi mwiza gukunda. Amasengesho usenga yose siko Imana yakwishura, kuko ibanza kuraba ayahwanye n'ubugombe bwayo, hama akaba ariyo yishura, kuko bitari ubugombe bw'Imana mu buzima bwawe nta ciza bikuzanira, nta ciza. Nimba rero atari ubugombe bw'Imana, urumva ko ari ubugombe bwa Satani canke ubugombe bw'iwawe. Rero Imana ntishobora kwemera ubugombe bwawe canke ubugombe bwa Satani ko buza gutwara kure y'Imana. Niyo mpamvu Imana izokwishura amasengesho ahwanye n'ubugombe bwayo, kandi mu gihe gikwiriye, mu gihe Imana yagenye. Siko amasengesho yose Imana yishura, kandi siko umwanya wifuza ko Imana ikwishurira ko amasengesho wasenze Imana ibikorera. Imana ifise igihe cayo, Imana ifise umwanya wayo. Imana nta muntu ayitegeka, Imana nta muntu ayihutisha. Imana buri gihe yama iri ku mwanya. Imana ntigera icererwa, Imana ntigera icererwa, ariko buri gihe ikorera ku mwanya.